Kuvaho ibara riguriye mu ntara ya Gitega hari ibimenyetso bitari bike uno munsi biriko bitwereka yuko leta y'Igitega ishobora kuba ifise uruhara mu iturirwa ry'abanyororo bashika amajana. Ikimenyetso ca mbere kigaragara ni ingene vyatangaje cane kubona leta yari ihuse kuvuga icateye umuriro atamatohoza na make yashoboye gukorwa. Icya kabiri bivugwa yuko abantu basize ubuzima ari abanyororo barenga amajana, mugabo leta yoyo yivugiye yuko ari igitigiri c'abantu 38, navyo nyene bikerekana yuko hariho ikuri bariko baranyegeza. Icya gatatu ni ibi vyuko leta yubahuka mu kinyegero gihutihuti gushingura ibisigarira vy'abantu baturiwe muri iryo bohero, mu gihe imiryango yabo itigeze ironka ubwo burenganzira bwo gushingurana babo iteka, kandi bizwi yuko ubwo ari uburenganzira bw'umuntu wese yabuze uwiwe. Ikindi naco gihambaye ni ingene leta yafashe minenegwe iki kibazo. Ubundi leta yatezwe gufata ingingo zihambaye cyane cyane zo gufasha imiryango, cyane cyane n'ukwemera yuko abarundi bashobora kunamira bakagandarira iryo bara ryari riheje kugwa, kuko bari abantu bapfuye bari mu minwe ya leta. Igiteye isoni giteye n'agahinda kiriko kirakorwa uno munsi ni ukukubahuka gufunga abantu bagiye kubaza yuko bashobora kuronka ibiziga vy'ababo kugira ngo bashobore kuba bashingurana iteka. Aha twofata yuko leta ihoho yarengeje urugero cane, tukavuga rero tuti ibi vyose vyerekana yuko ahubwo iyo leta yakoze amarorerwa mu guturira iryo bohero. Tugasaba rero yuko abantu bafunzwe uno munsi kubera bariko basaba yuko boshingurana ababo iteka bofungurwa. Rero tugasaba yuko abantu bose babuze ababo, abantu bose bari mu mashirahamwe, abantu bose bari mu mashengero, tutibaga imigambo ya politiki, bova hasi bagahaguruka bagasaba yuko abantu baturiwe bahambanwa iteka, kandi yuko habaho amatohoza yigenga kugira ngo tumenye ukuri ku kuntu vyagenze, abazokwagira icaha bashobore guhanwa hisunzwe amategeko, kuko ivyabaye na kamaramaza.